Umukuru w'igihugu cy'u Burundi Evariste Ndayishimiye hamagarira bene igihugu gukora isuku no gushariza igihugu. Ni mu gihe yatanguje isekeza ry'imisi 100 ryo kugwanya imicafu mu gihugu cy'u Burundi na cane mu bisagara nkuko yabishikirije ku munsi mukuru mpuzamakungu wahariwe abakenyezi kwigenekerezo rya 8 ntwarante 2024 mu ntara ya Gitega, aho yasavye abakenyezi kumushigikira muri ico gikorwa. Umukuru w'igihugu yaraneguye amashirahamwe yegeranya imicafu kukuntu abene igihugu batanga amahera hamugasanga amakarti haracariho imicafu yibonekeza. Umukuru w'igihugu yaragabishije kandi abagendera mu miduga canke banwa imitobe ibicupa bagaca bicisha mu idirisha bagatera hasi. Yavuze ko uzofatwa azohanwa kandi yihanizwe. Natanguje isekeza kandi nihaye imisi 100 ibisagara byose bitegerezwa kuzoba byakaka. Ndabasavye guhera uno munsi mugende bararahi ahari yarara hose tuhasukure. Kubona hari hamashira hamwe ingo zitangamwe amahera, ingo bagatanga amahera, iryo shira hamwe ngo rijeje gusukura ngo hanaka ugasanga ni hama yararari. Kubera iki mutabwira muti wavuze yuko ujeje isuku muri quartier yacu nta yarara twakeneye, none ntimutanga amahera nayiki? Mugabo byavuye kuko utakunda Burundi umenga ukuburiye mwibarabara nta ngorane, ntaho bitaniye na wa wundi akubura mu rugo agakuburira munsi y'urutara. Mwebwe nyene muba rimwe muhatira ry'amasosiyete yose kwategerezwa gukubura iyo quartier yose. Wewe kubura mu rugo utakubuye kwiremba ntibikunda. Igikorwa tugikore. Bamwe mwebwe mufise imiduga muheza kunywa amazi mugaca mutagacupa mwibarabara, ndasabye muce mwandika inimero y'iyo modoka, tuzomuca amande yo guca kubura iryo barabara umwaka wose. Mugabo ndabahanure emwe abantu bafise imiduga uzosaba gutagacupa k'amazi mwibarabara, ntazobura ugira imana mbi nkamubona. Birateye isoni. Nta yandi mayeri noye tubagire gute? Umuntu yize agafata heje kunywa amazi agacata mwibarabara nkuko menga ni kindi gihugu si wabo. Uburundi si igihugu c'icukiro kandi murazi wigize isogororo inka zikugangako. Tutegereza Uburundi tubugira igihugu gisukuye ciza. Abakenyezi rero mumfashe dufate ya mbere. Nganega basha ndambaye agategekanyo muce mwoca mureka kumfasha. Budakeye kabiri umutamukanyi w'umukuru w'igihugu cy'u Burundi yaciye afati ya mbere aho yatanguje igikorwa ca zero déchet mu Burundi. Nyuma gutanguza icese isekeza zero déchet au Burundi pour un environnement plus propre mu gisagara ca Bujumbura kwa gatandatu igenekerezo rya 20 ndamukiza 2024, umutamukanyi w'umukuru w'igihugu cy'u Burundi Angeline Ndayishimiye ari kumwe na buramatari w'intara ya Gitega hamwe n'abandi bubahwa yarifadikanije n'abenegihugu mu gisagara ca Gitega aho yatanguje ku mugaragaro iryo sekeza mu ntumbero yo umuti ingwane z'imicafu zibonekeza hirya no hino mu gisagara ca Gitega. Ivyo bikorwa bikaba vyahereye mu gisagara hagati imbere y'ibanki Interbank, bagenda barasibura imiserege begeranya amacupa atabora n'indi micafu, bongera batera amashugwe ku kibanza kiri hagati mu gihugu no ku nkengera z'amabarabara, ndetse bikorwa bikaba byarabandanije gushika ku gituro c'amabisi kiri aho bita ku masanganzira. Angeline Ndayishimiye yameheje ko iryo sekeza riri mu twigoro leta imaze gukora mu gukingira ibidukikije mu ntumbero yo gushika kumbona kazoza y'ibihumbi 2040 n'ibihumbi 2060. Umugambi wiswe zero déchet ukaba ufashwe mu mugongo n'ishirahamwe Opedad Burundi rifadikanje n'amabanki abiri yo mu Burundi ariyo BCAB hamwe na CRDB Bank. Mutamukanyi w'umukuru w'igihugu yaribukije ko uwo mugambi wa zero déchet ari umugambi abatamukanyi b'abakuru b'ibihugu bafundikiye mu nama bari bakoraniyemo mu gihugu ca Turikiya, aho we n'abagenzi we bafunditse ko aribo bategezwa kuja imbere y'abandi mugwanya imyanda cane mu bisagara. Yahamagariye abarundi bose kwegeranya neza imicafu kugira ngo bayihinguremo ivyankenegwa. Yaboneho kandi n'akaryo ko gusaba abarundi kwiha agakogwa ko gusukura aho baherereye, kuko iyo umuntu ariko agendera ahantu hasukuye neza bituma n'ibidukikije bimererwa neza. Yahamagariye abene gihugu kwijukira isuku aho babaye, ko isuku rihera mu rugo rikabandanya n'inyuma y'urugo, kandi batibagiye kugira n'isuku ku mibiri yabo kugira ngo bikingire ingwara. Iyo umuntu ari ahantu hari isuku ibidukikije bihema neza, igiti kiri ahantu habagariwe gikura neza, bigaca bituma n'abantu bahema neza. Isuku ihera mu rugo ikabandanya n'inyuma y'urugo. Nkunze kubivuga abigeme baho hambere twarakubura dushaka ibarabara
tugatera n'amashurwe, uvuye ku ishure, uvuye kuvoma, uri kucanwa kubuye, nawe urumva yuko uri kucanwa hameze neza. Nico gituma rero iyo abantu bariko baragendagenda bakabona baca mu bisagara bisukuye, baca bagira icizere ko nahariya anye mu mihana hagati hasukuye. Ikimenyetso ntabanduka cerekana ishusho nziza y'igisagara ca Gitega. Ndihamagariye abenegihugu no kwijukira gukingira ibidukikije mu guca imikobeko no gutera ivyatsi bikingira inkukura ndetse bikingira n'imirima. Mboneyeho no kubabwira gukingira ibidukikije. Kera tugikura mwava muvuga ati nonaho kera n'iryari ko atamvi nyinshi mufise, umwe wese arafise kera hiwe. Je ngikura nakuze mbona sokuru aca imikobeko aho twarimira, bagaca batera ivyatsi vyitwa isetariya na tirisakumu hamwe n'imbingobingo. Ivyo ndabivuga ugiye hano ukabona ibitego biteye ku murongo, mu mutwe haraca akayaga ukabona ko iyo mirima isukuye. Nico gituma rero ndabahamagariye guca imikobeko, hanyuma abajejwe indimo baca babereka ivyatsi bidashobora konona imirima, bishobora kubana n'imirima, bishobora gushigikira iyo mifurege. Mwomenya ko abajeje intwaro mu gisagara ca Gitega bari bamaze gufata iya mbere mu guhamagarira abenegihugu gukora isuku aho bakorera naho babaye, batarindiriye amahimiriza y'isuku, kuko isuku ntirirabwa na komine canke amashirahamwe ajejwe kwegeranya imicafu gusa, ariko rirabwa n'abantu bose muri rusangi. Kurikira musitanteri wa komine Gitega Muganga Jacques Nduwimana aho yatanguza icese iryo sekeza bise Gitega igisagara kizira umwanda. Twashimye gutunganya umunsi twitiriye Gitega Ville Propre mu rurimi rw'igifaransa, nuvuga yuko ari umunsi wahariwe igisagara ca Gitega kizira umwanda. Aha rero twaje kandi kugira ngo duhimirize abenegihugu bose muri rusange yuko igikorwa c'isuku kitaraba komine canke kitaraba amashirahamwe canke ngo kirabe umuntu aje ava kure, ariko n'ico umwenegihugu wese ahereye harya asanzwe aranguriye imirimo gushika n'ahaba. Aha niho kamo twaje kubatera, kuko sizo tuzokwama turaza gukora ibikorwa nk'ibi, ariko twaje gukeburana kandi kugira ngo tubahe n'intumbero y'ingene bohindura ingene bari basanzwe bitaye ivy'isuku, kuko twabonye yuko aho twagiye turaca duhereye muri iki gikorwa dukoreye isoko muri ya Gitega, twabonye n'ivyo aho dushitse amaso abantu bakunda guca umenga harasesuka, mugaho uduce usanga vy'ukuri twaribagiwe nk'aha turi murabona ingene hameze. None rero twaje gutanga inkebuzo y'uko umuntu. Ivyo bikorwa rero vy'iryo sekeza bikaba vyaranzwe ico gihe no gusibura imiserege hamwe no gutoragura uducupa dukoze mu mwanya n'ibindi bicafu vyari bihari.